Ibihe vyiza kuri wowe ukurikiranye iyi chaîne ya L6 Sinzi. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku mategeko utegerezwa kubahiriza kugira ugere ku ndoto zawe. Aya mategeko ni amategeko makeyi ashika kuri ndwi, iyo ubashije kuyubahiriza rimwe ku rindi nta nkeka nta cyakubuza kongera ku ndoto zawe. Abantu benshi bayubahirije babaye ico bipfuza kuba mu buzima bwabo. Kugira rero ugere kuri vyinshi cyangwa se kuri buri kimwe wipfuza ubuzima bwawe, urakeneye kubahiriza aya mategeko uko akurikirana. Icyo usabwa no gukora subscribe kugira ngo wame uri kumwe natwe mu biganiro dutanga buri munsi binyuze kuri no chaîne yacu buri munsi. Itegeko rya mbere, itegeko ryo kwikontorora. Eleanor Roosevelt yavuze ati, nta muntu n'umwe abaho yatuma wiyumva nabi atari wewe ubimuhayemwo uruhusha. Uyu mugabo impamvu yavuze uku nuko abantu benshi tureka abantu bagatuma emotion zacu ziba mbi, cyangwa se bagatuma twiyumva nabi ku bwabo, cyangwa se ibyo badukoreye, cyangwa se ibyo batumye bitubaho, bigatuma aba bantu bivanye n'ibyo badukoreye twebwe ubwacu twiyumva nabi kandi bitari bikenewe. Muri make, buri kintu cyose gituma wiyumva nabi nuko nawe uba wabishatse kwiyumva nabi, kuko ufise ubushobozi bwo gutuma uwagukoreye nabi nawe ubyakira neza. Nk'akarorero, umuntu akaguhemukira kugira ngo wowe ubwawe ubabare, cyangwa se kugira ngo ugire agahinda, ariko wewe ukagerageza kubisubiza inyuma, cyangwa se ukagerageza kubyakira nk'aho umenga nta cyabaye kugira ngo utiyononera ubuzima bwawe. Muri make, niyo mpamvu Eleanor Roosevelt yavuze ati, umuntu wese agira ikintu agukorera kugira ngo wiyumve nabi, uyu muntu wewe uza kwiyumva nabi mu gihe nawe ubwawe wamuhaye uruhusha rwo kwiyumva nabi. Iri tegeko ryo kwikontorora rero ritegeka ko ugomba kwiyumva neza, ukanagira imyitwarire ikuganisha ku buzima bwiza wowe ubwawe atawundi muntu urabiyeko. Ntabwo ukwiye gushira ubwenge cyangwa se ngo ute umwanya wawe wiyumvira ku bandi bantu, ahubwo ukwiye gufata umwanya wawe ukiyumvira kuri wowe ubwawe, ukita ku byawe ndetse ukiyumva neza ubwa mbere na mbere, kuko twabonye neza yuko udashobora gukora ibintu byiza mu gihe nawe utiyumva neza, udatuje, uriko urihuta. Muri make, manza utuze, wiyumve neza, ubone neza na neza yuko ata muntu yitaye kuri wewe, ugomba kwiyitaho wowe ubwawe, ukanagira imyitwarire rero ikuganisha ku buzima bwiza butagira umuze. Ibi byo rero bikunda mu gihe ufise ukwikontorora. Nayo iyo ubuzima bwawe bubuze ukwikontorora, uca utangura kuyobogwa n'ibyifuzo byawe, cyangwa se n'ingene abantu bariko baragufata muri sosiyete, bikarangira ubuzima bwawe bubaye nabi. Niyo mpamvu ugomba gukora uko ushoboye kose ubwa mbere na mbere ukiremamwo ukwikontorora, buri kimwe kikaba ari uko ugihaye uruhusha kuri wewe. Nimba ari umuntu ashatse kukugirira nabi, wewe ukagerageza kuvyakira nkaho umenga nta cyabaye, kugira ngo utiyononera kazoza cyangwa se uyononere kariyeri yawe. Muri make, ugomba kwama wikontorora. Kugira ngo ubitahure neza, komeza kunkurikirana, kuko mu yandi majambo ibi bisigura ko iyo wikontorora wewe ubwawe wiyumva neza, mu gihe wikontorora wewe ubwawe bituma wiyumva neza, ngo twamaze kubibona, ukagira ibyishimo n'icyizere mu buzima bwawe. Tomato yabonye ko kwigirira icyizere ari ikintu cyiza muri kariyeri yawe. Ariko iyo ukontororwa n'abandi bantu, wama wibona nk'umuntu ukwiye gufashwa, umufashwa, uwagowe, kandi ukabona yuko umenga uteye agahinda, ngira ngo umaze kumva imbaraga ziri mu kwikontorora. Dufate, iyo ubuzima bwawe buri mu maboko y'abandi bantu, bagukontorora ibyo ukora, bagukontorora ibyo uvuga, ugomba gukora ikintu bashyize ko akoro. Muri icyo gihe ntacyo ukora widegemvya, ibyo ukora byose uvuga ati, none baza kubyakira gute? Ese babirekuye ko ndabikora? Ese ndamutse ndabikora bakabyakira nabi, byangira izihe ngaruka? Umva, muri icyo gihe ntabwo uba widegemvya. Ariko muri cya gihe uba ubayeho ubuzima bwo kwidegembya, ibyo ukora byose ubikora wirekuye, ukabikora
utuje ukabikora wiyumva neza, ndetse ibyo bintu nabyo ukabikora neza, kandi birumvikana yuko bica bikugeza aheza mu buzima bwawe. Muri make, wikontorora uba ukoresha ibyiyumviro byawe, ukabikora uko wewe ubibona, ukibaza uko ubona ibi bintu kanaka uriko urakora uko bikwiye kugenda, ndetse n'igisobanura uha imyitwarire yawe, kuko muri iki gihe uba wikontorora uko witwara kose uba ufise impamvu witwara uko. Nta muntu azakubwira ngo itwara kugira bigende uko, kuko wowe ni ubwawe uba wikontorora. Gerageza gukontorora amarangamutima yawe rero kugira ngo atagukoresha ibyo udashaka. Gerageza gukontorora ibyiyumviro byawe rero kugira ngo udakora ibidakenewe. Gerageza gukontorora ibishobisho byawe kugira ngo udatwagwa no kwipfuza k'umubiri. Muri icyo gihe rero ubuzima bwawe uzoba ubusize ku murongo. Iri ni itegeko rya mbere rero ugomba kubahiriza, kandi ryiza cyane, kandi rikenewe, kandi rizo kugeza kure. Ndaje nkubwire itegeko rigira kabiri. Itegeko ry'impamvu n'ingaruka. Itegeko ry'impamvu n'ingaruka ni itegeko rivuga ukuntu buri kintu cyose ugomba kubikora ufise impamvu, wanabonye n'ingaruka zacyo. Salomo ni umuntu yavuzwe muri Bibiliya kandi yabayeho, yahawe ubwenge bwinshi kurusha abandi bantu bose. Salomo niwe muntu uciye ubwenge, turabye nka kahise kiwe mu bintu bitangaje yakoze ni byinshi cyane. Salomo rero niwe yahawe ubwenge n'Imana. Imana iravuga uti, ubu bwenge ndaguhaye nta wundi muntu azobuhabwa. Salomo rero yavuze ati, iyo ubivye uba ugomba gusarura, cyangwa se iyo uteye imbuto uba ugomba kwimbura. Muri make, Salomo icyo atumye avuga ibi ni ukugira ngo utahure neza ko nimba uteye imyumbati, birumvikana cyane uzogemura imyumbati. Wateye igikoti wimbura imyumbati, uteye imivyuka wimbura ikijumbu. Muri make, nta kintu kiba kidafise impamvu. Nuzoja kwimbura aho utateye, nuzoja gutera aho utarimye. Muri make, hari ibintu bikurikirana bigenda, ikintu kibaye kizana ikindi. Iri tegeko naryo rero rimeze uko. Ugomba gutakura neza ko iyo uteye ibiharagi uzoja kwimbura ibiharagi. Ntabwo uzoja kwimbura ibiharagi wateye ibigori. Nta nubwo uzoja kwimbura isogoro utigeze ubiba imbuto z'isogoro. Ntabwo uzobiba umusoma ngo uze kwimbura isogoro, ntibikunda. Iri tegeko rero naryo rivuga ku mpamvu n'ingaruka. Ritegeka ko mu by'ukuri ubyange cyangwa ubyemere, ingaruka zose uhura nazo mu buzima bwawe, cyangwa se duhura nazo mu buzima bwacu, ziba zifise impamvu cyangwa inkomoko. Hari impamvu zituma utsindwa cyangwa utsinda. Ugomba kumenya neza na neza yuko iyo utsinze haba hari impamvu yihishe inyuma yo gutsinda kwawe, kandi iyo utsinzwe haba hari impamvu iri inyuma yo gutsindwa kwawe, kandi hari n'impamvu ziri inyuma yo kugira ubuzima bwiza cyangwa se ukugwara. Muri make, iyo ugize ubuzima bwiza haba hari impamvu kanaka zitumye ugira ubuzima bwiza. Kumbura ukora amasiporo, kumbure uriyitaho, kumbura ufite umuganga kukwirikirana, cyangwa se Imana yaguhaye umubiri utakunda guhura n'amagwara, nawe uramenya kuwitaho. Ariko kandi niyo ukunda kugwara, ugomba kumenya ko hari impamvu ziriko ziratuma ugwara. Kumbure ntiwiyitaho, nukora siporo, ubuzima bwawe ubona nkaho umenga ni ikintu kirako. Muri make, buri kintu cyose kiba gifise impamvu. Hari impamvu zishe inyuma kandi yo kugira ibyishimo. Iyo umuntu afise ibyishimo, yamana umunezero, haba hari impamvu zihishe inyuma yo kugira uwo munezero. Si ibyo gusa kandi, niyo umuntu yama agwaragurika, yamana amagwara adahera, uyu muntu nawe haba hari impamvu zituma uyu muntu aguma agwara. Ikigorana no kubimenya rero, ugomba gusobanukirwa rero igituma iyo umuntu mu buzima bwiwe akora cyane, yisanga yarabaye wa muntu ukora cyane mbere kurusha agakora n'ibikenewe. Kandi hakaba n'impamvu, ugasobanurwa n'impamvu iyo umuntu adakora birushirizaho, mbere ugasanga yabaye ikinebwe kurushaho. Niyo mpamvu rero buri kintu cyose kiba gifise impamvu. Igikomeye kuri iri tegeko rero ni uko ugomba kumenya kandi ugasobanukirwa yuko imbere yo gukora ikintu ugomba kuraba, mbega iki kintu ngomba gukora niye mpamvu iri gutuma ngomba kugikora,
ese nimpeza kugikora kizogira izihe ngaruka? Muri iki gihe iri tegeko uzoba uhejeje kuryubahiriza, nta nubwo rusaba ibintu byinshi kugira ngo uryubahirize. Tuze cyane rero ku itegeko rigira gatatu, itegeko ryo kwizera. Bibiliya ni igitabo cyera, ni igitabo abaporoti nibo bavuze bati ivyo yavuze ntibesha. Iyo ni Bibiliya yera. Muri Bibiliya rero hari ijambo rivuga ngo ibyo wizeye biraba, kandi wibuke ko n'umwana w'Imana yabwiye wa muntu ngo ukwizera kwawe kuragukijije. Iri tegeko ryo kwizera rikwemeza cyangwa se rivuga ko, rikanasobanura neza, rikerekana neza ko iyo ugize imbaraga zo kwizera ikintu ukakizera udakekeranya, kikubera uko wakizeye. Iyo wizera ibintu kanaka biraba uko wabyizeye. Muri make ibyo wizeye birema ibyo uzobona ahazaza hawe. Bisigura ko ubona ibyo wizera. Buri muntu wese abona ibyo yizera. Niwumva umuntu akubwiye ibintu kanaka ukumva wowe uri kurabona umenga ntibishoboka, ntuzumuharirize cyangwa se ubone yuko umenga ibyo ariko aravuga ntibibaho, kuko azoba afise impamvu ariko arabivuga mu kwizera kwiwe. Kandi abenshi bakunda gutangazwa no kubona umuntu yavuze ikintu kanaka bakabona yuko umenga icyo kintu ntigishoboka, mugabo bagatangazwa no kwisanga umunsi umwe cyabaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ukwizera kwawe rero niko gukunda gutuma utsinda cyangwa utsindwa. Iyo wizeye ikintu kiraba. Imbere yuko rero wifuza kugera ku kintu kanaka, manza ukizere, wumve ko bishoboka, rero bizorangira icyo kintu kibaye. Itegeko rigira kane ni itegeko ryo gutegekanya. Nizera ko ibintu birenze biri bumbe ko uyu munsi mu buzima bwanje. Iyo utegekanya kuba umuntu wifitiye icyizere, bikubera uko. Hitamwo mu buzima bwawe utaravye ibyo ukeneye, ahubwo uravye ibyo utegekanya kuba. Muri make amahitamo ukora mu buzima bwawe, ibyo uhitamo gukora mu buzima bwawe, ntabe ari ibyo ukora kubera gusa ubikeneye, oya, ahubwo aba ari bya bindi ukora kubera yuko ufise impamvu uriko urabikora, kumbure bikuganisha ku byo utegekanya. Gira ugutegekanya mu buzima bwawe. Utegekanye iki ahazaza hawe? Iyo ufise ikintu cyiza utegekanya ahazaza hawe, nibyo bigufasha no kugira ikintu cyiza ukora mu buzima bwawe. Ariko iyo udafise icyo utegekanya mu buzima bwawe, birumvikana cyane n'ibyo ukora ntaho biba bikuganisha. Iyo ukora ibintu neza nuko uba ufise impamvu ubikora. Kumbure nimba wowe uvuga ati jewe ndifuza ko uyu mwaka nzomenya ku ishure, nzoba hesi, birumvikana cyane wiga cyane ukigana umwete. Ariko iyo wiranze, birumvikana cyane wiberaho umuntu adafise ikintu kimuhanze. Ngira ngo abantu baciye ku ntebe y'ishuri barabizi. Mu gice cya gatatu uzosanga hari abana bifuza yuko uyu mwaka bomenya, mugabo bakaba bari ahantu ku buryo badakoze cyane batamenya. Aba bana igice cya gatatu gikunda kubabera kibi kandi gikomeye kuko biga cyane. Ariko iyo wewe ubona ubuzima bwawe atantego bufise, ndetse uri ku ishuri ukabona umenga byaraheze, bakunda kuhita ngo n'abantu biranze. Aba bantu ubuzima bwawe bw'igice cya gatatu ku ishuri buhera bari mu mwitegembyo. Ariko kandi naba bandi babona yuko umenga barageze aho ahantu heza, babona yuko umenga barahomye, niko bakunda kubita, nabo igice cya gatatu gikunda guhera bidegembya kuko nta kintu baba bariko barihutira. Nawe rero utegekanye iki? Ugomba kwamupambana. Guhoma mu buzima busanzwe ntibibaho, biba ku ishuri gusa, kandi no gutsindwa burundu bimwe tukita ngo nukwiranda mu buzima busanzwe ntibibaho. Ahubwo ukiri muzima wamugerageza, wamuhangana. Ugomba nawe kugira itegekanyo ryawe, ukavuga ati ntegekanya ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Itegeko rigira gatanu, itegeko ryo gukurura. Ikikubereye uragikurura ukagishima. Ibi bintu uze kunahura neza, uze kunyumviriza neza, kandi kuko bigoye gutahura mu gihe utavyumvirije. Ese wowe ushoboye gukurura abantu n'ibihe uriko uracamwo? Ese wowe nimba ushoboye kubikurura, urashoboye kubihuza n'ivyumviro vyawe?
kugira ngo utahure ibyo ndiko ndavuga hano, ndiko ndakubwira nti kugira ngo ushobore kugira ku bintu kanaka nuko ushobora kuba uvyiyumvamwo. Gukurura, ikintu kigukurura nk'akarorero bikunda gushoboka ku bakobwa. Abakobwa n'abantu bakunda amashugwe, kandi amashugwe si ibintu biza kunguka, mugabo araribona ahantu akumva riramukuruye, akumva ararikunze, bigatuma aryegera ngo arifate. Nawe rero ugomba kuba uri proud cyangwa se wiyumvamwo ivyo bintu wipfuza. Hari abantu bagira intego cyangwa bakifuza ibintu atari uko babikunda cyangwa se babishaka, ahubwo bobo bakagira intego z'ibintu kanaka kubera ko bumvise naka ubundi mugenzi wabo abishaka. Aba bantu nta nubwo bagira imbaraga zo kubiharanira. Kugira ngo ugire imbaraga zo kubiharanira nuko ugomba kuba ubwawe uri proud navyo, ubikunda, wumva ubikeneye, maze ukabona kubiharanira niho binashoboka. Niyo mpamvu ukwiye no kuzana abantu bawe mu buzima bwawe, ukarema abantu cyangwa se ukamenya kubana n'abantu, ukagira abantu bakuri hafi bakunda ibyo ukora, nawe bagukunda kandi nawe ukaba ubakunda, kugira ngo bikorohere gutera imbere cyangwa se kugera ku byo wifuza. Niyo mpamvu umuntu ufise abantu bimworohera gutera imbere mu byo ariko arakora byo arivyo byose, bikanamugeza ku ndoto ziwe. Itegeko rigira 6, itegeko ryo guhuza ibintu. Bibiliya ivuga uti iyo ubonye ivyamwa urabimenya. Muri make, nimba ubonye umwembe uravuga ati uyu wamuka ku giti cy'umwembe. Iyo ubonye umucungwe uravuga ati iki cyamuka ku micungwe. Iyo ubonye ikijumbu cyangwa se ikijumba uhita umenya ko ikijumba cyamuka ku muvyuka. Muri make, buri kintu cyose kiba gifise aho kiva. Ntabwo uzobona icungwa ryamye imyembe cyangwa se ubone imyembe yamye imicungwa, ntibibaho. Nuko bigomba kumera rero, ugomba guhuza ibintu. Iri tegeko rivuga ku kumenya ibiri imbere mu biboneka, uravye ikintu kanaka ukagihuza n'ibiri imbere kandi ivyo biri imbere utabibona. Ibi bisigura ko isi, iyo wewe uravye isi, ugomba kumenyana neza neza ko ivyo ubona ku isi bituruka imbere mu isi imbere. Kugira ngo ubitahure, reka nguhe akarero k'umurimyi. Umurimyi cyangwa nawe nimba warigeze kurima, ushobora kubona ahantu kana ukavuga ati aha hantu ntihamera, kandi ukomera ko ikintu biva hasi. Ariko iyo ubonye ibintu biri aho bitagase, uvuga yuko hasi haryoshe. Iyo ubonye ibintu byaho biri aho hantu bidatagase, uvuga ko hasi hataryoshe. Muri make, iyo ugeze ahantu ukabona utuntu twaho twarakongataye, ntabwo tumeze neza, bitavyumvikana ko no hasi hatari ingaburo zikwiye zatuma ivyo bintu bibera ngo bitagate. Aho rero uriko uranahura, ndavyizeye. Iri tegeko rero rigufasha kumenya mbega ni iki kibera muri jewe, urabiye ku bintu bibera kuri wewe. Iyo mvuze muri wewe, ni muri wewe indani. Iyo mvuze kuri wewe, ni wewe kubigaragara ku maso y'abantu. Iri tegeko rero ryagufasha guhindura ibikubamwo wifashishije ibikubako. Kwa kundi ushobora kubona ikibaye ku mubiri wawe ugahita umenya ko ari ingwara iri ndani muri wewe, ukaja kwironderera umuti, niko ukwiye no kubona ibintu biba kuri wewe mu buzima bwawe, ukarondera impamvu iriko ituma biba kugira ngo ushobore kubihindura. Kuko iyo ubonye ugwaga rurandaraye, ntabwo uza guhimbura urwo gwaga ngo urarukemuye, ahubwo ugenda kurondera umuzi hariya hasi, akaba ari uwimbuka uca kugira ngo kugwaga rubashe kuma ruveho. Kuko nubundi uhimburiye hejuru vyongera kunaga. Nawe rero ugenda uhura navyo mu buzima, ugomba kubiraba imuzi, ukaraba iyo byaturutse naho hoba hataboneka, kugira ngo ushobore kubasha kubigwanya. Itegeko ry'indwi ari naryo rya nyuma, ni itegeko ryo kuringaniza uburyo wiyumvira. Ivyiyumviro bivamwo ibintu. Muri make, buri kintu cyose gitangura ari iciyumviro. Yaba uwabaye perezida byatanguye ari iciyumviro, uwakoze indege byatanguye ari iciyumviro, uwakoze telefone byatanguye ari iciyumviro. Muri make, buri kintu cyose kibaho bitangura ari iciyumviro. Niyo mpamvu bavuga bati ivyumviro bivamwo ibintu. Ibi vyavuzwe na Mike Dure. Iri tegeko rero rivuga ku vyiyumviro vyikwije ubufasha.
Ibi rero bisigura iki? Ku kuboneka kw'ivyiyumviro n'isubiramwo ryavyo cyangwa se n'ishirwa mu ngiro ryavyo, ibi vyumviro vyawe iyo bihuye cyangwa se ugasanga ivyumviro ufise birahuye n'ukwiyumva kwawe, ibi biraba. Muri make, kugira ngo ivyumviro wiyumvira ubishire mu ngiro birasaba kubihuza n'ukwiyumva kwawe kugira ngo ubashe kubijamwo wese. Birakenewe rero ko wewe ubwawe witondera ivyo wiyumvira n'uburyo uvyiyumvamwo kugira ngo bigukundire ubishire mu ngiro. Intego zawe rero n'ivyizigiro vyawe ndetse n'ivyiyumvo vyawe, iyo ubashije kubihuza niho ubigerako neza. Gerageza kubihuza rero, ugire iciyumviro, ubihuze n'uburyo wiyumva uvyiyumvemwo, ndetse ubihuze n'intego zawe kugira ngo ubigereko, niho bizokorohera. Reka rero ikiganiro cy'uno munsi tugarukiriza hano. Turagushimiye wabanye natwe kugira ko nawe ikiganiro kugeza umwanya kirangiye. Reka nibaze ko wamaze gukanda subscribe kugira ngo ube umwe muri twebwe aho tuganira ibintu byinshi bitandukanye nk'uko nawe ubyumvise. Reka nizere ko umaze gukanda subscribe, jewe uba waguteguriye ukweregezaho ibiganiro banta Elix Sinde. Nimba rero ukanze subscribe, welcome mu muryango wagutse. Reka turi mu bindi biganiro bikurikira.